Peter na Diane bari bubakanye neza bakundanye, ariko kubwo kuba bari bamaze imyaka 2 batararonka ikibondo, Diane yahavuye yikeka ko inabukwe ashobora kumwirukanisha muziza akatavyara. Niko gusaba Peter ngo umuvyeyi bamushire kure y'urugo rwabo. Peter ntiyavyemera. Ivyo bituma Diane yivumbura yivana mu rugo arahukana. Yamara Diane yaboneye amakuba menshi kwa se kubwo kwitwa igisubira muhira, bituma agaruka gusaba imbabazi umugabo. Amaherezo Diane asubizwa mu nzu arababarirwa. Ku vy'ukuri urugo rwa Peter na Diane rwari rugiye guhinduka paradizo, kuko Diane yagarutse yarose icigwa bihagije, ariko Kidovya ntiyari kubura kubavangira. Barayamaze ngo ubuhenzwe n'agahengwe acana inkinzo. Diane ntiyamenye ko muri innoss'b iherezo ry'urugamba ari itanguriro ry'urundi rugamba. Basanze atangwara bufise mugendana madame, ariko felicitation basanze n'ingenzi. Uti nukuri. Urakoze mana. Sawa turi kumwe. Papa Dia. Sa? Inguru. Wumvi. Diane yasama. Ati? Diane. Ego. Amédée. Sa. Kila misi ndavuga tusenge. Umenya yuko Imana ibwiye yumva kandi uyeretse ibona. Abone nge ditetuye. Yego. Nzuko. Nivyo kamwana. Yo, Imana irishura. Imana Umva rero mama. Nibaza ko ubu ibibazo byose byavuye mu nzira. Nta kibazo tugifise, no gusaba rero ko uza muhira ukagumana natwe. Nibaza turagukurikirana uri hafi yacu. Oya, aha naramaze kuhamenyera. Yo, mama, bisigura rero ko ntarababariye. Usabye mama uze hafi yacu. Nanje none yumva nkambere. Mwana, nare kubabariye. Aha ni hafi. Gende mubaka urugo rwanyu, urugo n'urw'ababiri. Muzoza muraza kundamutsa nanje nze kubaramutsa. Umusozi ubize n'abashimiyanga nuko nshaka kuruhuka. Umuntu aruhuka apfuye sha. Ese wanibagiye ko ari weekend. Wibagiye ko Jane byose bindera na sasa natasha kubera akazi kenshi. Reka nanje ndagukumbuye. Ugerageza weekend biyacu turi babiri gusa. Peter, sigenda gutinya. Ugiye ukakuramukisha neza. Barinka ngo kukomeza mu ndi bihano. Mama, ufashe sinzosubira kugushaya.
jeho rero ubusigaye ngukunda kurusha mbere. Erega Dia, ibihano byose no guha twobifatanya kandi dora tubifatanya kubikora. Ibyo urubona byose nkora sindabikora mu ntumbero yo kuguha ibihano. Oya, ahubwo mbashaka yuko ibintu tubyumva kumwe. Erega ndagukunda mukunzi wanje. Kandi rero ibyo bintu byo kuza wirondeza ibintu by'ishavu ubihagarike bihagarire nga kubera je nshaka yuko umwana wacu apfuka anezerewe sizo sheri. Koko uratomeye cyane Peter, erega isi nisakaye ntawe utonyera kigo nyemera tumufashe kuko papa ntiyigera yabariza umuntu yawukaye mugenzi w'uribwa narizi igihe tugisubiramo Peter nyemera tumufashe tumukunze. Dia, mukuru wawe Grace ibyabaye kuri we ni impanuka ni ibyago byamubayeko ntaho bihuriye n'ibyakubayeko wewe uvanye mu rugo ku bushake bwawe ndetse no kubufyinyi. Papa wawe nta kuntu yategereza kukwereka ko adashikiye amafuti yawe. Ni kubyumva burya Dia, igito gitwa gikoye n'igitwa kivyaye. Grace nagenda gume muhiri wanyu aruhuke azotinda yakira. Ariko aragenda umuntu amuba hafi kandi ntawe no kumuhumuriza atari jewe. Ugomba kwahukana rero ugenda umuwe hafi umuhumurize. Unamwereka yuko atari we yahukanye wenyine sibyo? Peter nawe reka kunzimurira ngaha ni iwacu je sinzosubira kuva ngaha ikibazo cyose kizoza gukemurira hano ahubwo turakwiye kumufasha. Nico gituma nari nanamutumye ko ngaze kugira tumukumvishe ko ategereza kuguma hano kugeza arose uwundi mugabo kandi noneho Grace yaje gukora umukobwa ari fresh amande kwa mugabo n'akanya gato. Dia, ubu rero amahoro arakomeye muhira. Byari ibintu binkomereye cyane. Navuye ngaha mu Burundi nzi ko ngiye kubaka. Yambwiye ko ari je gusa ndi mu buzima bwiwe atawundi. Mu by'ukuri nakiriwe neza. Ariko nasanze ari bihendwa abantu. Yaranyicaritse arambwitse ukuri ko afise umugore. Ko jewe ngiye kumumara inambu mu gihe umugore we adahari. Muri make nasanze ngiye kumuyaya. Byarantuntuje. Narababaye ku mutima. Ariko nta kundi nari kugiye kuko sinari mu gihugu canje c'amapfukiro. Naravyakiriye ndabibamwo uko harahera igihe iminsi iricura niho mu nyuma yansavye ngo nkure mu igitereko. Kumurantahura neza yasavye gukura mu igitereko igihe nanje ndarifise indoto yo kuzovyara abana benshi. Narababaye naratuntuye umuntu avuga ntabarabona. Mu nyuma niho nigiye inama yo kwibwira umugore wiwe. Umugore wanyumvira ikigongo anyumvira impuhwe andihira itike y'indege yo kungarukana mu Burundi. Ndabasavye ndabinginze mumbabarire mu kuruhuka ndashaka kuruhuka mu mutima. Papa bandaba nabi kuko bari banyiteze ko kiza mu muryango. Ndagaragara nk'umuntu ndi mubi. Ntashaka no kumbona none mushaka nje. Sha mpore n'ukuri ariko rero Grace ko numva usa nk'uri karadusaba indaro. Nkaba nzi yuko muhiri wanyara hafi mu gisagara. Nkaba nzi kandi yuko je natanze inkwano z'umuntu umwe.
ahubwo ntugomba kunteza abantu ukaba ushaka yuko na data buko ndamwiteranyako. Reka shaho uraba ugenda uburagumye muhiri wanyu azogera igihe wiyakira. Niko ushobora umuntu akwitura kandi rero muramwaba baranukura. Peter, Diane si umuvukanyi wanje gusa ni n'umugenzi ankora ku mutima andutira abagenzi bose mfize. Niba nzi iyo mbabaye niba nzi niyo nezerewe niba muntu wenya ashobora gutuza umutima wanje. Ndabasabye mumfashe ndicuza impamvu nabenze abasore bangaha mu Burundi nkirukira diaspora. Tito! Oh. Yewe, kiragaragara. Tito! Nariya ko namutuye kwa Monsieur Grace. Ndabuse Manirakiza ku barabara. Hano nkumbuye. Uza Grace, uheruka inzira muci. Jewe ubu uri ku mutima wanje. Uwo nshobora kubura nubwo hoba isaha imwe nkumva ndamukumbuye ni Diane wanje. Ariko tuvuge yuko ibi byose wari kuragira ngaha yari imitwe kugira wongere wigarurire umutima wanje. Cyangwa basi tuvuge ubu unye nanje basi ipete ry'ubu diaspora narirose Oya, ntabwo ari imitwe. Ibyo navuze byose byarabaye. Kandi mbona yuko nakujya gusaba imbabazi ko naguciye amazi bane muti ya diaspora. None tuvuge rero baje gusambura urugo kwa murumuna Nta rugo naje gusambura. Diane ntabwo ashaka kumusamburira kuko kuva na kera yamanye amahirwe yamye abo wambere mu ishuri nje mbu wanyuma. Ahubwo ndiko ndamukeka ko ari we banantera ibikoshi. Ndazi ko kibondo. Kandi twatanze gutanga urukundo kurusha Diane. Reka dukomeze urukundo rwacu nzo ko tubigenza. Baba rero afite amakuru hanze ukwezi. Hola, Peter. Wani bamwinginga ndetse iyo umufukamira wose n'uri kumubwira ngo ngere kugihana. Ngwana w'umugabo Grace n'amaso yanjye sishobora kurekana ibintu kuri yawe nyine Peter kuko wikunda kuko udashobora kwishyira mu kibazo cy'undi muntu ngo wumve uburibwe afite mu mutima. muri abandi hantu muherezanye intuntu zanyu apana hani wanje. Grace ndamushaka muri ubu Calixte ndasubiraho. Peter uko ni kuvuze kuko iwe buri gihe icyumviro cyawe cyama cyemeye mugaje atamunsi wari mwe wagire ushigikira icyifuzo cyanjye. Dia Ntashaka kwimira ibyo fise. Ndetse no kuvuga ko icyo nabonera kunyeka cyari icyo ntari fise gusa. Ariko ibyifuzo by'amafuti sizigenda cyemera musore. Kandi nakubwiye Grace nawe
shaka sito Peter. Peter, wewe. Bongo. Ndakusavye nk'amahoro. Aho nkumbuye. Umugabo wanje ndamuzi ntiyoroshe kugondozwa. Amédée uramufashe ngo kunyirukana. Oya. Ndavye amagurwa nagorewe muhira ngo nabaye gisubira muhira. Gushika yaho papa mfata nk'inyamaswa. Kuburyo tutari tubwibuze n'amaso. Sinshobora kwemera kuja kugorerwa hariya. Ahubwo dutegerezwa kugira hamwe ico gukora. Gusa nyene. Okay. Reka ndakwerekere. Uretse ko hari ikintu ushobora gukorera umugabo, wenyine akakwisabira kumusaba icyo ushaka. Utambwira kumwigumurako. Peter ntaho zisha. Aha, ndataye icyo gukora. Ndataye mama no kumva akagukora mu gihugu cyane, akakujyana mu mahanga wamubaza ngo ugiye kuruhutse. Kumbe ntagiye kuvuga ibikoresho. Ahubwo nibaza yari yambwiye ngo kume n'igitereko. Uzi n'ingene bigoye kurora umwana. Peter nawe twamusiguriye zose kugira gatumunda mukayavyanze. Cyo gituma nanjye gusaba no kuza kudufasha. Reka we nawe yumvira mu isi gusa Peter. Kandi bamwe bamukunze. Mwana wihangane isi by'isi niko bimeze. Ngira ndabe uko nza kubigenza. Mugabo umuhungu wanje aragoye. Ubwo shamba genda kwambara agatinda mu kitu. Ndagenda baherekeze. Oya turajyana. Wacha. Naam. Mugasha wacha usiguri n'inzigo. Ani wako wampanagura ibyo. Sinabyo ko ibyo wambara ubunyene ngenda binyarutse mabuja. Urabona gashi hajya ko mu mayemo ko cyane. Bana kiraciye. Uje muhungu yumvira nyina kubi. Mabuja. Nyuma mugomba kumukora ngaha bibi. Iyo ugeramye ngaha mabuja. Nimo mureke igubire ngaha. Biba mye udukorwa akora ngaha mu rugo. Nane namari hadi umuhiri wanyu abamwamikazi. Mumureke igumire ngaha. Abo bari kutimye ko akazi gahera. Ya. Mbe wacha. Umuzika tijena te hari ibihe. Ujya warumye mabu. Naravomeye wapi byaranse. Mama. Bagirera tugende. Nibi nawe uragiye. Ndagiye. Sawa. Ari? Yego namahoro. Spera for image. Eba, nyataha ibya siporo ndetse ariko ko mutari mwambwiye ko mwava. Twari tuzi kuri ngaha muhira.
Aho nari nagiye mu gasiporo nyene. Muhanura uwo mukobwa wanyu amenyere siporo. nazaragira siporo ni vyiza Nivyo vyiza amenyere. Umwana wanje ushaka atavukameze nabi. oya acamenyera mwana wanje nama n'amasoni yo kwama ndi ngaha njya kugutakambira kugira ngo ugirire impuhuru uruvyaro rwanje. Rero mwana wanje ndagusavye n'ukuri aho umuntu kwamaza ngaha aza kugutakambira aguturuka mu maso nuko aba yabuze uko agira, tuba twabuze ukundi tuvyifatamo. Ndabizi ko Diane yakoze amakosa yo kuvuga yuko inabukwe iyo bavira mu nzu ntabane namwe, ariko ico cyaha yaracihanye kandi kugeza ubu niwe yipfuza rwose yuko mama wawe yoza mu kabana naho we atabyipfuza. Rero mwananje ndagusabye uduhindwi zibiri gusa, zibiri zitarenga, ibintu bizoba byamaze kuja mu buryo. None mama Diye, wibuka ko imbere yo gukundana na Diane twabanje gukundana na Grace? Gukundana na Grace ivyo ntavyo nzi jewe niho nkivyumva, nari nzi yuko muzinanye bisanzwe. mwana vyagenze gute kugira uhebe uwo mwakundanye ugaca ukundana na Diane? Mama, Grace sinigeze ndamuheba, ahubwo nasanze tudahuje ivyifuzo. Yari hari ivyigwa vy'umutima wanje. Gusa ntacyo vyantwaye kubera yasigiye umugisha, yasigiye Diane. Avuga Diye, ubona rero ko byari ngombwa yuko uzuzanya umusheri wawe nuko Aramufise. Marina ndamufise. Areshe. Marina bofete ndamufise. Sadiya, pole kweli. Nje ndazi ko ndamufise. Sira pole kweli. Shamba nshaka kubwira. Sinzi ko byakira. Kandi na Diane nyine sinzi ko byifata. Ngiye cyose namubwiye ngo afashe. Ntigeze ashirikira. Ni surprise kuri ibyo babiri. Sheri. Naje kukubuza na Diane kugira ngo uramuzoba. Jewe ntibishoboka. Diane muteye wanje ndamunzi. Akeneye urugo kuruta uko agenda gushaka. Kandi nawe ndakunze. Kandi umugore w'intwari. Nawe namukuranye ni Diane. Ntamurusha kubaka neza. Grace Joyce uko nakunda abantu baba benshi kandi nta nubwo nkunda umuryango. Mubwiza ukuri. Marina Bob. Ibyo uvuga ngo yaranze kubwira je nawe duhure ngo tuzobana. Ibyo ntabyo narinzi. Gusa icyo narinzi nuko atagikwiyumvana. Diane kandi afite ntabwo uko utariko. Sheri. Kandi ko nawe zifise indoto ku mahanga. Rero narose umuntu wo muri Amerika kandi arankunda afite n'amafaranga kurusha. Niyo mpamvu nahise no kuba muzana Diane kugira ngo babe muzoba n'ibyangombwa byamaze kuboneka. Ntimugotwe kuko nanjye amahirwe zishobora kuyitesha kuza. Vuba ndafata rutemikirere. Diye. Ibyo bintu Grace avuze ni by'ukuri. Afise umukunzi bakunda. Ego cyane. Mbere vuba bagenda muri Amerika. Namuhira barabizi. Diye. Umukunzi wawe mubanye neza.
ndagusabye nzomuhebe birababaza birajyana mu mutima birababaza bonne chance ameze gute Grace harakomeye ubona azatera akangakira basi ho ubona yagumije kagati cyangwa umukunzi we yaramutwaye umutima shapita nuko ibyo kukugarukira nta birimo kuko umwanya wose biri mu mutwe wawe no gushika muri Amerika ndetse ntiyasinziriye yumvira indege gusa arenirutse ukuntu umukunzi wanje nari singene yamemukeye ntabwo kuyahura ncambona ukuntu umukuru wanje yagusize umerewe niyo mpamvu narashitse hano kugira ngo ndaguhumurize no kuyishapita ndagusavye wiyakire kuko ubu wawe azoza kandi azizonezera erega nta kibera ubusa hama ndazi ko ubu utarafungura ico gituma niruguriye kukuzanira akajiro Merci. Jere naenda chini kama mbanda itosfiri Basi zokongera basi nari makuza kundamuza nzokomanza gukuraba gushika igihe nzobona bimeze neza bayi rero merci yeah oh twadodoye turabura utwugurira amazi turi akarere kuri nari mu cyumba ari ibintu ariko ndakora muri chambre vraiment tuzimane none abatetse sha birakuhanga rero yaguhanga nimba ukeneye ibyo kurya byo mu nkono ku muserateri ariko ntimugire ikibazo aha hafi hariho akabare ndabajyana ndabafate neza akabare jewe reka tito eshatora fata bino biraya ni ivy'ifiriti ugenda ubibata neza hama ibintu byose ndaza kuvyigirira ugira utume umushitsi oya reka nawe basi nukuri mwakoze kumgemurira reka nanjye ndabatekera oya yepita ubu n'umukozi nakuzaniye ndabona kugira abari gufasha guteka muri misi ndazi ko bitakorera kuja gufungura basi bitapfa bikumenyera ariko ubona hafi ni umukozi yahora akora iwacu yitwa Tito kandi n'umwana mwiza ndamwizeye cyane Tito nyaruka genda ubanguke igikoni kiri hariya inyuma n'icumba cawe kiri hariya ndaje ndakwereke hanyuma nyine mbabare ko nakwinjiriye ariko none gagiye wowe nzi ko ufise umukunzi niki kiriko kiragutuma unyitaho bigeze ngaha je nta yindi mpamvu atari kugira ngo mbone watekanye kandi wongere ubabarire mukuru wanje ahubwo nyine ameze gute ameze neza yari yarantevye nyine yarashitse muri Amerika ubu yamenyereye kandi yipita dutegerezwa kumubabarira kuko nawe ubu yaratwibagiye reka ndabica kitariho uravye neza umukobwa ngikorera yarameze gute bose umukobwa n'umwana mwiza n'abavyeyi bishimiye aho ushobora gukora baramutwaye shakarabaye ifite uwundi mukunzi ajya n'umubare ko bose urenze umukobwa n'umukunzi agira hanze umwaka wose barahirana n'umukobwa bakundana yewe ngiye kugezwa kugira ngo ikomere wa mbere yamuteje ntazosubire kurwamo barindiriye umuntu Imana azoba yamuteguriye kandi bakaba neza
rero diya amajambo yose twavutse aratwara ijambo rimwe agomba ndakubwire ariko mugabo numva ariko rirangumira kukubwira sinzi n'impamvu riko rirangumira niko ndibaza basi sinzi nimba nemerewe kubwira icyo ndagusaba bitari basaza igihe ngo bizobasabye ikintu kugatutse ngaho si ibyo wasabye kandi nabikwemereye gusa ntusigura yuko icyo wasaba cyose ntucemeye aho rero ngo ufite uburenganzira bwo gukora icyo usabye niyo rero impamvu numva byose biriko birangumira mfise ubwoba bw'ukuntu nza kumererwa niwamara kumpakanira bitari ko ntari rwanda asabye ubwira icyo kintu ikintu nshaka yuko ngabira urwo rutoki rwawe ndagwambika impeta iri ikimenyetso cyo kwibagira grasi nze nicare nzi neza yuko ntacyo nahobye ahubwo ko yampaye umwanya wo guhura na hepfo wanje urubavu rwanje Peter wowe bagiye ko mfise umukunzi kandi nawe mwana ngo sinzi ndamuhera nta mukunzi ufise byose ndabizi kandi narabitohoje waratoje impamvu ntabifise ego cyane ndetse nasanze njyewe nawe dusangiye uburibwe nitwe tuzi kubabazwa ukuntu bijyana ndagusabye kino kintu n'ikindi kubera wabusize mu cyobo please Merci mkunzi wanje. Rero sheni urabona bino bintu nabiteguye ndicenyere abantu nahamagaye b'abagenzi ngo baze bafashe kukwinginga no kukumvisha yarekewe nawe icyo shaka rero nuko urabona urukundo rwa babiri sinifuza yuko tuzobwira abandi bagenzi barengeye ubugenzi twe dufitaniye shaka ko jewe ari je nzoba umugenzi wa mbere wawe nawe ukaba umugenzi wanje wa mbere nihagira ikibazo kizoba hagati yacu tuzoje kugihanuza ahandi ari uko twe nawe vyatunaniye rwose yego cyane Peter nuko ndabyumva kandi nibyo byiza ako nashaka ndabusaba ikintu kimwe iryo jambo sheri jambo natwagihunza namba ataco bigutwaye ukanyita DIANE uragenda tukwita Peter tugaha agaciro amazina abavyeyi bacu batwize kugeza igihe Imana izodutera iteka ryo kwitwa papa na mama natwe ugiye kureba kino gihe abantu benshi ijambo sheri bareteje agaciro ndibuka igihe mukiraho cambwira sheri kenshi nanje nkagira ngo ni urukundo rwa danje kumva yashaka gusa kunywa mu ndugu Peter ndagusabye unyemerere duha agaciro amazina yacu noneho mbonye ubuzi guha agaciro ifise agaciro yes. Erega mwana intibagira ntibana nukuri ntiwamuhora ico kibi yagukoreye ntacyo Imana ikorera ubusa kandi ibyo urabizi urabona ko byaciye bituma muhura na DIANE icyo muri ko murirengagiza nuko hashobora kwaduka ikibazo giturutse kuri kahise kacu bikaba bibi kurusha we na mama ivyo nivyitwazo Peter karavuga kuko ndamwizeye ko adashobora kunca inyuma umugabo wanje ndamwizeye ko uje kuri kunyama y'abagore atavyariye ndetse na Grace ntashobora kumemukira umviza mama ikintu mbona je gishoboka
Grace nasubire muhiri wawe. Ngani turi kure yiwe azoza arasimba aganira na murumuna we. Je niko ndavyumva. Erega mwana. Sukumuha indaro gusa. Si ico gusa nje kugusaba. Harimo no kumuhungisha ishavu ryasi. Rero mwana, banyiganiye byose. Nasanze uwo mwana akeneye gufashwa. Indwi zibiri si nyinshi. Nari kumutwara iwanje. None akeneye murumuna we amuhumurize. Mama Dia, indwi zibiri gusa. Sawa, indwi zibiri. Reka tubifate gutyo. Nidegemvye. Munzu yanje indwi zibiri. Ntangora. None Peter, ni kuvuga yuko urukundo ndakunda utarubona. Umutima wawe nyambara ikibuye. Umviza Grace. Nukomeza imikino nkiyi. Ikirugo cyawe cyo kuba muri ino nzu kizorangira ku kwina bukwe. Attention. Peter, raba Diane ntawe uhari. Ndafise gukorera ivyo ari kugukorera. Hari kibazo se? Diana ari ngaha mu mutima wanje. Menya yuko atamunyishura kumusubirira. Peter ndagukeneye mu buzima bwanje. Kandi ivyo bimwe. Peter, uri kurampatiriza gukoresha ingufu. Ico nzico. Sishobora kuva muri uru rugo ntarakwegukana. Mfungura n'ibintu kwa mugabo ntanyije. Mana natevye. Baramuse neza aho. Reka. Navyutse numva afise ubunebwe meze nabi. Ndabusabye shaka kuza kugenda mu cyumba ngira umuntu. Ibintu byose nasize ndabisanze ati. Nawe yaba umuntu mpasa ndaza mu cyumba gute. Kibazo tekanye regenda zambere ziragora. Usigira urufunguzo ndabikora. Ico mba ndikora ngaho. Nyatari. Ariko rero cyo kwakora kirikari kugeza ufungura sata wajeje. Yara kibazo nawe wesije. Nanje kufungira. Naje cyangwa atabirebi. Ngowe ni jewe gakweze teorizirikesha. Akunda umuntu yinjira mu cyumba cyacu. Cyangwa wafuze. Hoya, nakunda umuntu yinjira mu cyumba wacu. Ndabikoze usanga byose neza. Babuja boss ngo nyaruka ngo aragusitse. Bye. Chito. Wahai. Bedito. Oui. Bedito ndakora wewe ntibibona. Reka cyane kati sakana. Indira bane biki byo bane. Umvirizo genda kurafuranya ku bujara nga. Agenda kasa amahiri yakabinde kwa cyose. Serikali tarushe. Kali? Bigira buke. Kubabaza. Pita nibiki. Tukashami nguvu. Turamba. Ya! Turamba baza. Okay, turamba baza. Ico mbona rero harageze ko nkoresha ingufu. Peter, ntiwihende wowe uri uwanje.
Peter. Peter, niki cyaguhinduye? Kasi niwe yatumye tumenyana kandi wasezeraniye kumubabarira. Ariko uramutse ukaba ushaka kurara n'umuntu kubera udashaka kumubona gushisha. Peter reka basi ndamwirukane bitora inzira. Ego Grace ndamukunda mugazi ishaka kumurutisha nawe. Dia, je ndi mugabo yubahiriza ijambo ryiwe. Iminsi igaye si myinshi cyane. Reka twihangane nakareba mu yava yibaza ko ndi umugabo atari seriye. Tugende. Ego iminsi isigaye si myinshi. Ariko ubuzima bwawe bwose ndabunezerewe. Peter, ibaze bambaye ko nasa tutakitaka. Ngana ndacha ukanda ibyo burimo. Utahe. Gatumuruka. Akorera cyangwa usabiki. Yaranje Peter n'umusure kubura. Zoko kwande nasanze mu bakwe ko atatasa. Abajyanye biro kukwanga kwaho cy'amasona. Mukishamba munze nyine bakubutsa amaso gute. Nuko yaranje nyine ukazura cyahabona no kwatari harisiko. Nta nivyo kubwira bana mukorera. Ya naki. Usayino ndetse kubyo bagamukoma. Sorry yukuneza. Ndabona vyaranze kunyereka urukundo hano. Bigutera ise tuganirira nanje ngaha. Ndashaka gufata umwanya ukwiye tuje muri hoteli. Tuganirire bikurikira. Peter, ndashaka gusaba imbabazi kandi ukora ivyo nshaka. Atari uvuga uzaza kuzisaba bitagishobora kuzibona. Urabizi jewe urazi ko biba bingoye. No gusaba rero yuko bikunze icyo bagomba kumbwira ndakimenya hakiri kare hama tuganire ndakiza. Yego. Kumva Peter cyo nakubwira nagomba ungurane 2 million. Hari umugambi ugomba kwirangurira kugira ngo ukote cyane. Shader. Nawe urabizi yuko ndi mu bwubako. Muri iki gihe nibaza ko amafaranga niyoboneka kuri vraiment je nibaza ko ico kintu kitokunda. Aco ni waronka mugabo uzombwire nta kibazo. Hama nkatrita rero umujya mukobwa yari yansavye ngo muze kubona abasinzi. Urya? Gusa wewe wamubwiye ko je ntari umusore? Nta gikorana arabizi. Wisanzure nta kibazo ntangora. Uwo n'umusore ntambwira ikibazo byoba kwijambo. Ntaravuga nitwa Kevin. Nitwa Kevin. Kevin, Sasha. So, Kevin, wisanzure. Yes.
Stop. Okay, shani irarangiye. Bwa wundi ukina filime biragoye kweli. Muko urashoboye. Urashoboye. Akazi kararangiye. Bimeze neza. Gusa tugenda handi umwanya urarangiye. Mvizero Vanessa. Muri iyi filime turakina aka video bigaragara ko bari muryamanye n'umuhungu. Rero nk'ico gihe bisaba yuko wambura impuzu kugira ngo muryame ko nta muntu aryama yambaye. None mabuje. Nisi tiyenda ko Yego uramera nk'ukorora gatoya. Ntabwo ari cyane. Canke bishobotse nayikure yose hama ushikenyera igitenge hano. Okay. Okay. Kandi ubikore neza. Ndizanda babwiye. Gira ko gufata mudutomenetse. Kandi mwitonze. Yego. Kameraman, kasi natangu. Bane. Ingo senira rangi. Basore. Ubwo amafaranga ari nabahaye. Yego mabuja. Turagiye. Bane. Nawe genda wambaye tugenda guha amafaranga yawe. Téléphon. Chokora kids. Kandi bikore neza. Téléphon. Ini iki Téléphon. Bahanyine twashitse gute? Cyimva n'umutwe uri kuradunda. Mve kwanza nijyanye. Dia. Waraye mu ntebe Dia. Bitakweke waraye mu gahinga. Impamvu urayizi. Kandi utegereza kuyimenyera. Nzosubira kurara muri bino rugo. Ari uko ujya mukobwa atakiri ngaha. Peter. Peter. Ntuzishobora kubyemera. Uriko vyoye. Ariko ndagufise tu. Imisi yanje izohera wamaze kugwa mu gatego kanje sha. Muri abayiki.
umviriza dia akinira nibagiye none umunsi ndafise mission izomara des jours mapanjama nibaza yuko nzogaruka asanga ase yagiye kubera iminsi y'ibizoba yaheze ngiriye ko nsezera akarimbona n'uwo munsi umwe wari usigaye bari bandambiye. Peter, nturinde urambirwa n'imizi jewe narambiwe kukurusha namaze gutekera utwanje no munsi ndakura meza ndabaha amahoro kandi umenye ko agahinda atari guhora umuntu ararira. Kaka, jibutse n'ivyo wabugenda Niko kuri ariko sishobora kuva hano ntakweretse ibibera mu nzu yawe. bose ndabasavye nzogenda nataje natuje tuvugana. Nifuza ko kongera kusiga urufunguzo nza gukorera muri chambre yawe kuko muri dushe haracafuye kandi hari n'ibindi utazi bikorekera mu nzu yawe. Ariko hari yarambujije urabona gusasa stamike utaraheza kuko yamaranye yanjye sinumva hano sikaye navyo naza kuvugana cyose abarusha ku kazi kuko ngeze nzi umwanya waza kumwerera gusha. Ouais, Tito. Tito. Oui, Grace. Só o Daniel finha mbira ngo musange mu kazi. Kuraya bisi. None kuyara. Bose mpamagaye harimo amahera ya taxi none banaza kumfasha iki? Iyo taxi ari kuri hugeze. Canke yaguhaye urayarya? Jewe kuri urafanga. Iki namba yaguhaye ukajya urayaruka. Mfitsapi. Nibaza ko amafoto yabonye. Nibusha. Iyi audio shaka kumpegera. Diana kamenya ukuri. Reka mu telefone. Ninakubona zobona ubusa nawe nzotekana. Allô? Peter. Nibaza ko amafoto wayabonye. Niba udashaka yuko umugore wa Diana yabona. Canke abantu barabakwizeye bakakubona kuri nk'indaya. Uze dukomeze urugamba twatangiye. Ndakurindira. Umviza Grace, buri amafaranga ushaka ajya amafoto tuyafute. Peter, ikibazo cy'amafaranga icyo nkeneye urakizi. Kandi si zirya foto gusa wabonye. Ndafise na video muri na Téléphone muri chambre mwambaye gusa. Ibaze ndazishyize kuri Facebook. Isi yose ikakuraba kubera ubucucu bwawe. Grace, ibyo ukora usijya foto n'ukuntu byagenze sinabyitayeho. Twumvikane. Ndaguha amafaranga yose ushaka. Ahubwo niba ushaka ko ibintu bihera usange muri chambre. Nibiki? Ngira wewe ibiganiro nugura tugire. Umviza Grace, ndaguha amafaranga yose ushaka. Ariko twumvikane. Danse ubwira gusa ko wewe nugure dukomeze. Grace. Nonde. Birakuraba je mbwira gusa kimwe wemeye nugura cyane. Umviza Grace. Grace,
Umeza kumvikana, sivyo? Kumvikana. Ras. Dia. Yaba nakubwira nari naguhishije. Nuko umugabo wawe yifuza kenshi ko turyamana ntango. Rero yabonye uno munsi ngomba kugenda yagarutse ashaka gufata ku ngufu. Oya reka gufite inangarazi umugabo wanje ndabuze ivyo ntavyo yakora. Dia ngiro ntabare mve ngaho amahoro. Ingenda kumvisha. Indira ndakumvisha. Ras. Ukuna tumvikana igrase gaturi basi. Ukuna tumvikana. Dia nyaruka dia. Nyaruka. Ras. Ukuna tumvikana igrase gaturi basi. Birakuraba je mbwira gusa kimwe wemeye ntugure cyane. Umuzaba. Dia. Ugeze he dia? Urashitse. Sanya ko ntabare. Téléphone. Ariko uvugishije ukuri n'ukuntu nzi ubona bino bintu nabikora Ako nenda kuzigice ako musitakumenya. Dia. Nubwo biruko umugabo muramurenganya. Kosa hanini ni kuri mwebwe. Nagi kumushinga undi mugore. N'abagabo bake bashaka kubona umukobwa munzi wabo atari kizira kuri bo. Hanyuma ngo areke kumwifuza. Reka kuvuga gutyo papa dia. None umuntu kuje kuba kwa murumuna we hari ikibazo biteye. Nende papa. Nimba ikibazo ko arwa mu nzu yiwe. Imara nayo yamwisangiye mu nzu. Imara yamusanze mu nzu. Papa wowe ujya mugabo akunda kumushigikira. Nari umukobwa bahuriye mu nzu. Canke bahanye gahunda bahurira mu hoteli. Mama ndabesha.
bavyeyi ikintu ugomba kubasaba nuko mwompa Diane tugatahana kuri hazogera igihe nshobore kubibasobanurira ntuje nawe hazogera igihe ndabimusobanurire ndamwereke yuko ivyo bamubwiye byose vyari ububeshi n'amafoto ay'ububeshi canke ibyo yiboneye navyo barakubeshera ariko ga mwana ingene twakwizera wewe uko ni gusigura ubwizigirwa bwawe. Papa, uyu mugabo ni shetani. Gusa afise amabara yo kwihindura. Mama, ukuri ivyo vyose niremeye ntanya nuko. Nivyo bambeshera. Ndasaba kuduha amahoro kandi ndagusabye. Muta. Nawe byukuri ntushobora kunyumviriza. Mwana. Reka umwana wanje aruhuke. Ko je naragowe. Ntacyo mbona mfise no kuvuga. Gusa wandogeye urugo. Yaruhenereje mu Nyabarega. Ndagusabye usohoke. Ya reka tuvugane Diane. Kutavugana niyo nkozi y'amazina. Bisa neza. Arasimo. Genda sohoka. Nibisohoka. Kandi nzigaruka ngaho. Wanga kugarura impene ikiri hafi. Yamara imirongo kabiri nk'iyi. Gas. Yumva gas. Niki kitumye umusishira mu ntango. Bina, Yesu umunyamafuti agomba kunyegeza amafuti yiwe. Ategerezwa kubikora. None ga mpungu wanjye. Ubwa mbere umugore wawe yivanye mu rugo. Kubwo amakosa kwagiriza. Ariko nigeze uza kumucura. Ubu naho akaba yongeye kwagiriza ayandi makosa. Akibana mu rugo kandi. Kaboje gucura. Ndetse ukiyongera n'ibihano bihambaye nabyo bigisubira gute Muta nza Diane umutego yaguyemo nta utogwamo kandi shetani yawuteze yaritonze kandi ikoresha n'ubwenge. Diane ari mukuri nico gituma naje kumucura nciye bugufi ndamwinginga kugira yemeraze ndamwereka aho ya shetani yadutegeye. Ubwa mbere Diane mu kwivana mu rugo yari yuzuyemo ubusimi kiriya gihe yari akeneye kwiga birenze ariko kuri ino ncu Diane akeneye gutabara. none rero wosigura gute byabaye nta igice nsabasi kindi nifuza yuko Diane mume dutahane hama natwe dukoresha ubwenge twongere twitonde hanyuma iyo shetani tuyifate. Nakwitonda kuriho ibyabaye byarabaye
uriko urabyumva bantu uri kumwana wacu aruhuke ibyo gusubirana nawe uzovyumvira hanyuma abashinga ntaye bahari n'abakozi b'Imana baje. Mama Dia, umunsi muhaza muhiri wanje muje kuntakambira mumusabira imbabazi Diane, ntimwamatirije gushika ndamuha imbabazi, ntimwaruhutse ari uko imbabazi azirose. Je rero nje nakwiye imbabazi, nije nakwiye ikigongo, cyangwa mushaka yuko mumagara mama akaza tukikirana ngaha tubatera ikigongo mpaka ari uko munaje mu mbabari. Nivyo mushaka, icyo mwumenya cyo cyo Mama Dia, sinzi uko ngaha natahanye umugore wanje. Ariko ibyo umwana avuga neza. Bita ngo dutahe. Ngo dutahe ugenda kunyekera shitani yagukoresheje amahano atabwiye ngufise. Nivyo mutaha. Reka tugende. Ariko gusa Dia, ndakwisabira ikintu kimwe. Nomere muzarane na Grace kugira ngo mbone nanje ko nababariwe cyakangonongono. Nivyo bisaba tujane niya marindwa adasubiriye kungora. Nge tuzemenya ko yahindutse. Ubuzima kubwire Grace. Je n'ukuri nakubeshye. Sishaka kuvana n'umugore wanje. Ndetse siniteguriye no kuvana nawe pe. Ariko ikintu cyaje cyose cyokorwa dufate kigakorwa hatari mu byo kuvana na Diane. Icyo je no cemera. Ariko nawe utegetse kubanza kwemera ajya amafoto ufise twambaye ubusa tubanza kuyafuta ibindi ntacyo. Peter, ndari ndabizi kuzontakambira. Shaka twemeranye ko nzo umugore wawe mu mpisho. Ko vyasi ko nisubiza umugisha wanje Diane yantwaye. Tuzowusangira. Kapizu rero. Mve nawe. Umviza Grace. Ibintu uko biri kose tegeza kubikorera mu mpisho. None uko batubikorera ari hose. Na titacha tubo. Wabonye rero akantu koroshe gusura vyanze. Bizu yanye akantu gato. Nawe tegeza kubitwara buhoro. Twari ibintu bukwe nawe. Téléphone. Afise umwanya tubonana. Okay, uyasha tuvugana. Sawa. Wewe ucu telefone ndakurangira aho nsanga. Boa. Ico naguhamagara. Ngo mufashe ko byabaye bya munsi turara mu hoteli byangiriye ingaruka mbi. Ndahibuka wa musamwe twisanze turi muri hoteli. Yego twaborewe kandi byatanze kandi. Shaka rero ubona iyi foto iyi sinzi ukuntu yafashwe. Ibi rero niyo yankoreye ibara. Kintu ushaka ko rero ndizera neza ko ujya mu Kevin umuzi. Shaka ko mfasha ndamubona. Chapi, jenga kureshaza umugenzi. Je Kevin nta hamwe ndamuzi. Twahuriye hajya honyine asaba yuko yoza kutwicara impande. Niko kwamuga handi ndamuzi. Gazi ko sinokureshaza umugenzi. Kuri ntawonzi. Mviza rero dere. Turondera ujya mukobwa kwanza. Ujya mukobwa Kevin tubanze tumubona. Yego, kibazo ikaba
kibazo muri kuri ndagufasha kumenya. Itaba. Ni Vanessa ku telefone? Yewe ni Vanessa. Gusa n'umugenzi wanje yitwa Vanessa. Téléphone. Vanessa. Ni hasa rya Kevin cyane. Nsobanura ivyo bintu. Shaka kubesha. Vanessa niwe Kevin. Byose wari ubizi. Nakoresha byose nari ndabizi ko byari byarapanze. Mu telefone. Mu telefone Kevin. Wanyaza kumanyandikira amaduka mu mirambire na Pita. Nikamubwira no kuri Reka je nanyitera ashaka. Reka kumva ndamuzi. We. Taracho. Pita dukwimba. Namara kiri usaba. Reka turaguruka mu mariko muravuga. Wose ndi kuvuga ibyo bagore. Rero hande nk'ukuntu wabona yasi iyo nari kufa. Narabukunze ko ruragire. Kare shora. Ubitia mawanga menshi. Ubitia mawanga menshi bramashwa. Avuga Pita. N'imisi usika unye kurukundo kwa Grave kene ko yibagize rero. Ibyaha wakoze kugira ngo utari ngo byora. So, ahubwo nshaka yuko ishe cyane yizana mu giteka ibyo nzo yikwereka yamaze gufatwa. Abagore mwabonye ko turi feble ku rukundo sha usanga ari system yo kumboreza. Oya ntabwo ari byo gukoreza bro. Sana kwizeye. Isawa? Meze neza? No, warumene. Nawe manya usimba ndagukeneye. Ukana rinda gukeneye. Ndio ni rinda gukeneye. Basi banze n'amazi mu kwanza. Imana. Nesi sasa. Chefmate. Oya zana ntaje. Zana. Chefmate. Zana inwe. Oh yeah, reka ndakuhiki. Agenda, oya kasi. Lindira. Tora agatebe wicara. Icara tuganire akaba batatu. Yo DIANE. Dia. Uni wo munsi. Naho mwanya mwiza. Uko kwereka ya shetani yari maze imisi mu rugo rwacu Téléphon. Grace, ubizi ukuri byose ko bimeze. Naramubwiye byose arabizi. Waramubwiye n'aya mazi waramubwiye ibyo ari byo. Okay, nimba warabimubwiye rero
akiranywa n'amazi ino nuko ya shetani yari mu rugo rwacu n'ubu Grace nyene ngayo amazi yarakuzaniye yase kuyanywa Grace wako mwenchiga Grace wako mwenyicha Grace niki wambulanye jewe niki Grace Reka Grace wambulanye kika Grace jewe nakuntu ariko bigusigurira ibyo ariko biraba yariko bikoresha ubwenge nanjye nategeza kubikoresha ubwenge hinge ndacyakwereka n'ibintu Tia Je by'ukuri nari nzi ko ndiko ndakina film kuko nashaka kwibera umustar sinari nzi ko ndiko ndabomora ingo z'abandi rero bavyeyi abona aya mazi yashizemo uburozi kugira yice Diane jewe dusigarane no kuvuga umugambi yari afise kuva kiza muri ino nzu wari wo kudusenyera urugo yabonye kuduteranya byanse aca hitamwo kugomba kwica Diane ibitego yose narayibona ariko nta kuntu ariko ushobora kuyisigura Diane wenyene yari yamaze kumbona ko ndamufitiye inziko ko yanyanse byari bingoye kumusigurira ibiriko birabera muri ino nzu umutego yari yateze yawuteganye ubwenge nanjye vyasaba ko nkoresha ubwenge ngo vyagenze Mama Maria Papa Maria igitutu kugira ngo mfite umwana akunda jewe Maria Mama Maria Papa Dia. Yes, Papa Dia. Papa Diane yagize ihamuka kubw'ibishikiye umuryango wiwe. Eka na Grace yarajanywe kwa muganga. Umuryango wa Peter na Diane bafatanije n'abavyeyi babo bakomeza kumwitaho. Ariko gukira bibi bigoranye. Alo? Oui mabuji. Bose hari amahera yaranwikanye ngo ndabazanire. Sinzi aho muri kubera mbona umugwayi ari hanze. Sawa sawa.